ikibazo c'amoko ntaco kivuze kuko ngo aho bigeze umuhutu ararenganya umuhutu n'umututsi akarenganya umututsi mwene wabo. Ibi rero bikaba bimwe mu vyashikirijwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye mu nama yariko agirana n'abarongoye amadini atandukanye yo mu Burundi. Reka rero twumvirize umukuru w'igihugu kuko hari n'ibindi vyinshi yashikirije vyerekeye ubuzima bw'igihugu. Ndazi uko kugira dushikire ibwirizwa shingiro by'ukuri twaciye mu bikorwa binini turaruha. Uno munsi tugeze rero hamwe tuvuga tuti tugira twinjire kuko tugeze ku kibazo cy'ubuzima bw'abene gihugu, ubutunzi, iterambere. Aha muzi rero ko ntari ubusasa kubera hajya kugira itunga y'igihugu ribe ry'igihugu ni ry'igihugu nyene. Hariho umuntu aba yari yaragifatiye kugira rekure yavuga ati ivy'igihugu ni jewe, kugira rekure ivy'igihugu bibe ivy'igihugu. Hajya uzobona naho nyene izindi nguvu zanka kandi na shetani rero cikora kugira ibintu ntibimere neza, kuko abantu bomera neza rega naye ibibuze ikibuga. Hajya rero ntimugire ubwoba iyo mubonye hariho inzitizi, hajya n'ibintu vyinshi. Ikibazo cy'ubutungane murazi cyo ntitwari twarigeze tugwana naco wamenga nibisanzwe. Kubera iki? Twari twaharuye nabi ikibazo cy'Uburundi ntitwagiharura neza. Twari tuzi ngo harimo abahutu n'abatutsi ngo nta ngorane biba bimeze neza. Ninde abikubwiye? Umuhutu arenganya umuhutu, umututsi akarenganya umututsi. Je yageze umuntu ambwira n'ibintu bijaye n'ubwoko muhanza ko nzadamubaza niwe bumeze neza burya. Ubwo bwoko bwanyu muri beza. Atwasanga mwebwe oya. Ya kibazo abantu bo bari bazi ko ikibazo cy'Uburundi ari cy'abahutu n'abatutsi ngo bivuye mu ezo babiheze. Ubu none mutanguye kubibona. Umuhutu acugwango ndagonde, umututsi agacugwango ndagonde, akarya igiturire umuhutu, umututsi arya igiturire. Urumva ubu niho dutanguye kubona yuko twari twarihenze mu gusoma ikibazo cy'Uburundi. Turi ngabo ari numwe ariko arira abagana umuhutu n'umututsi. Muri kintu kimwe maze kubona ahantu shetani iri hama urondera akantu kose yaguteranya n'ubundi. Iyo yatonze ahantu hariho abashengero bijya iyo bariko bararyana hariho abahora bambwira umugabo yaragabanutse ni mwihamaje yaragabanutse cyane gose. Ibyo byose mu Burundi nta mashengero ashika 10 ariko araryana muri yo. Ibyo nabibonye kuko turakurikirana ubuzima bw'igihugu tukabibona. Iyo shetani yinjiye ahantu ubwo umurondera akantu ko guteranya na mugenzi wawe. Rero muranja ndababwira nti ntihajya shetani muraba neza, niyo yinjiye genda musenge mwisonzeshe isohoke muzoca mwumvikana. Mugabo shetani niyo imushobora kumvikana. Ico ni umuzi wa byose. Rero ku butungane hajya naho nyene murabona ubutungane n'urwego. Igihe rero twaba turiho turagira andi mategeko ubutungane wamenga harimo abahutu n'abatutsi nta ngorane biba biheze. Mugabo mwarabonye no mu gisoro no mu gipolisi ko twarize kugira izindi nyigisho ico bita formation technique d'harmonisation, bakiga kuba umusoda w'igihugu kuba umupolisi w'igihugu ukavyiga. No mu butungane rero n'abantu nkatwe nabo kera bwari bwo bari baragize igikoresho. Ubutungane barabukoresha rega mu konona indongozi zakoresha ubutungane. Iyo rero ibintu biko birahinduka kuri indongozi uca bibaza ngo niko bimeze naje nzo bukoresha. Rero nico gituma ari urwego twaciye nagwo turutangura kandi burya naho nyene turahagenze kuko hajye uhereye ku muzi ugacuja no ku mutwe hari ibintu byinshi ubukosoye. Ku muzi je murazi ikintu abacamanza bambwira ngo ninjiriye ubutungane jewe nyene bakavuga ko ninjiriye ubutungane nuko nagize imana nkaba ndi umunyamategeko ndabasokorera ibwirizwa shingiro basoma amategeko bambwire ico ari cyo umucamanza akizingenza ngo urumva ngo ivy'amategeko ngo hariho haute trahison. Ndababwira nimurazi ko umukuru w'igihugu yemerewe no kurenga amategeko. Hari nk'ibyo abantu ntibanabitegera nta n'ibyo bumva.
no je nabahaye akarorero ega turabisoma ntidushaka kuvyumva kubera babwira ibwirizwa shingiro. Umukuru w'igihugu afise uburenganzira bwo gutanga ikigongwe iyo urubanza bararuca neza waramenje bakakuru emwe ntayiga gukubita mu gahanga bakavuga bati uyu azopfunga ubuzima bwiwe bwose. Umukuru w'igihugu agacaza ati ndakugira ikigongwe. Aha ntabarenza amategeko, ntabarenze no harawigira wumva ngo yamenje. Mu mategeko agenga ijya Conseil supérieur de la magistrature hariho ingingo imwe ivuga yuko inama nkuru y'ubucamanza ishobora guhagarika ishigwa mu ngiro ry'urubanza kubera imvo zirengeye ineza, kubera imvo zineza y'abenegihugu. Hariho ivyo ushobora kuvuga uti none kugira amategeko yubahirizwe neza twemere tubomora igihugu. Uravuga uti igihugu ntikibomoka, biri mu mategeko. Ndabiberetse rero niho batagwe gutegera neza icarico umukuru w'igihugu mu bijanye n'ubucamanza. Mugabo nkaho urumva hari abavuga bati no araje kunja hejuru nahora kare nzi yuko kuko hari irindi tegeko bari bariyugariye ko ngo umucamanza afise uburenganzira bwo guca urubanza ko agumva kandi ntawe umuhana. Ririho biyugaranira ko ngo ndaruca uko ndagumva akanka gukurikiza ingingo. Hariho ico baca bita ngo intime conviction du juge, akanka gukurikiza itegeko ngo reka jewe ivyo niyumviriye ngo kuko biranditse mu mategeko. Kugira ukoresha ko ngo intime conviction du juge uba wazungurutsa amategeko yose ukabura itegeko rigenga iyo affaire. Hose wabuze ukaja no muri jurisprudence uti nta handi baba baraciye urubanza rusa n'uru, wabuze gose. Kirazira ko utegeza gutunganiriza abantu niho utakwimvira uti none nk'ikiremwa c'Imana najejwe ubutungane bava ngana abatunganirije ukatutagwa kuvyimvira. Rero ico wokora mugurumva uri koko umucamanza w'ubutungane nawe nyene mpana ndababwira kandi bamubigisha. None bo ntibari mu mashengero iwanyu nyene bamubigisha muze murasomera zirya ngingo ziraho ubutungane ziriyo mu ijambo ry'Imana mukabigisha. Nk'umuntu mw'ishengero iwe harimwo abarya abantu b'abacamanza bafata umunsi umwe muvuge muti ubu tugire retraite y'abacamanza bari mw'ishengero iwanje turamaramaje mwebwe kumva muri ko muratukwa kandi muri mw'ishengero iwacu. Muri Katolika nabonye babitanguye ubu baravuga bati hariho amafungo agenewe abacamanza bariko barabitangura. Aho ni vyiza kuko bariko baratanga impanuro baca berekana akamaro k'umucamanza mu gihugu, kuko rega nawe nyene hari abatabiza akamaro k'umucamanza mu gihugu. Niwe munyamahoro wa mbere. None rero nibaza yuko iki kibazo naco nyene kiri mu vyo turiko, kuko irya ntahe yo kumugina no kugira ngo hasi urubanza, kuko imanza nyinshi twasanze ingorane nyinshi burya ni mu matongo, ni injyane zo mu miryango n'iz'abadandaza. Burya izi z'ivyaha bikomeye si nyinshi cyane, washaka sizo bidogera cyane, bidogera imanza muzosanga arizo imibano izi mu miryango n'ibi by'abadandaza, nizo manza dusanga zigoye cyane. Mbere izo ni imanza no gufunga udafungwa mu bugazo usanga bapfunze umuntu. Ivyo twiri duhanganye navyo muvuga ngo umunyororo iyo tuva naho nyene agati akazi na muntu kari kameze gute. Umunyororo wamenga nuwo gupfa. Nkuko no munsi ndakubwira nti naho uri umunyabyaha ugumura umwana w'umuntu, ugumura umuntu. Mugabo Uburundi barafise amikoro kugira bwubake amabohero meza. Ega naco nikiri kibazo ruca duhura naco. Mugabo nk'abantu bafunzwe ukarenganyo abo baba ntibabirigwara barafungwa. Mwarumvise ndiko navuga nti hari n'abantu batabakwiye kuja no mu gasho nahaba yacu mu bivuga uti none dufate nk'aba baba banyonoye itunga ry'igihugu so umwicaye ntabagira yiki kumufata utigarukana ivyo abandi wibye ukaramuca amande. Ivyo bintu vyari bigoye mugabo ariho nigeze gufata nawe yanyonoye nzabona agiye kundega kundi murongozi nkanje aja kundega n'ivyo yagize ngira mfume ndamuha inkoni basi ngira niho yokumva
atagura kumusabira ngo urumva gose je ndashobora kumugirira kababagwe urumva yararavye ati nk'umuntu none abanyoneye nk'ibintu birengeje miliyaridi 2 mwumva biba bimeze gute Ange imiliyaridi 2 ni miliyoni amajana 4 garukana ubunyena garukana kubera iki igituma aja kurira burya ntaba yariye wenyene hari habo bagabuye ni wafashwe mugabo hari habo bagabuye bamubwira ngo ntuvuge nabakubwira zana nico gituma haca abana baza baravuga ngo bakuvugire imvugo mbabarira amatwi hariho umuntu bimeze ukuraba ukuntu wobigira yase kuvuga ati burya ndimo nije wafashe abayase kuyivuga mugabo abantu tubandanije gutyo umuntu ntamenye ikizira akumva yuko akoze kakubitwa ku ntoki buke inderi zoza ivyo biturire bihereye ivyo byo kunyonora bihere mugabo urekeranye ntuhane niko bakomera je muramvuga hariho burya hariho amahera ya shetani amahera n'ubwoko bubiri hariho amahera heza giye n'amahera ya shetani amahera uzoronka utaruhiye umenye ko ari shetani winjije mu nzu ico ndamaze kugendereza amahera urose utarushe uyaruhire kugira ngo uyahembwe wayakoreye ni shetani uko abameshi niko shetani ruba runini uko abameshi niko ruba runini gushika ubona ko nisi babandi bacavuga ngo we no kuzingazinga ngo nkagushira mu mupfuko iwanje cyangwa no kwica nkakuriha ajya n'amahera ya shetani abantu baba barose mu buryo budaciye mu butungane ariko amahera koko wakoreye arakubera kirumara nico gituma amahera yaciye kwa shetani atuma gutyo nyene uyabona urarindira ko umutunzi ukabura ukaguma ubona umenga n'umworo kandi yarayafise kuko na ya shetani nyene ni shetani nico gituma ari vyiza gutunga amahera wakoreye amahera uba wakoreye umuntu rero wese niyumve ko ategerezwa gukora nashimye cyane rero intererano zijanye no gukora mwagumye muvuga muti tuve mu bunebwe mu Burundi Imana yaduhaye byose hajya iracatura je navuze ego twasenze Imana ikiraduha imvura kandi twayibonye ko imvura ari y'Imana itari y'abantu twarabibonye ubu yatumviye ikibabago mugabo burya ntidutwengana n'Imana nkubo aho yivyagiriye ku ntebe yayo nziza ikavuga iti bijya birundi nabihaye imvura amazi aruzuye amazi ava mu misozi sinamwe uzovuga ngo kuyaduza zongora inzuzi z'Uburundi zose ziva hejuru kugomera je nabonye buryo abambere bataye kunyigisha bijya bintu byo kuvomera ku mitumba emwe ni mu giheti wacu ahantu hitwa ndaje ntawo narinzi nibo bantumiye ngurazo turabire ngo kwivyo wigisha ngo turiko turabigira neza